igiteramo Mugisha Movie Company yabateguriye igiteramo cy'akataraboneka cyitiriwe Amahoro Concert igice cya kabiri ikaba kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri Nyamugari Center. Aho ni ku munsi w'irayidi ya mbere yo kubaga, aho naho ni igihe cy'isaha 8. Muri ico giteramo rero mukazoba muri kumwe na ca gihangange c'amareresi n'amakasida mu Burundi, Hassan Asadullah alias Mugisha. Iri niteka mutewe na rugira genda muzagame mu bihe byose muishimira n'umufasha wiwe Aisha Ali, tutibagiye na wa mukobwa wabo abica bigacika mu makasida y'icyongereza Warda Asadullah. Sivyo gusa, hazoba hariyo na wa mwarimu rurangiranwa mu bikorane vya Qur'ani na Biblia Musa Pedaya. Hazobaho amakasida aryoshe cyane, ibibazo n'inyishu n'udukino twinshi, eka n'utuganuke twinshi tudasanzwe. Kwinjira ukuze na mafaranga 3,000 byonyene, umwana muto na mafaranga 2,000 byonyene. Mwese murahawe ikaze, eka ni muze mwese tubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ariko Imana ibonye ko kumpa umugabo nico kintu kiza kumpa umunezero. Ampa umugabo umugabo witonda, azi Imana, atinya Imana, aza kunkundira n'umwana wanje, nanje nyine ubwanje ankunde urukundo rudafise uruhemu. Nukuri ko Imana yego nuko nyene Imana izo kuko n'ubu ndacyafise igisebe mu mutima. Yange ndakora ibiharage sinzigiti. Wari wasize ibiharage byawe. Nyakari. Ariko na wowe ngorane. Iwaga bidasanzwe. Uti rero babandanije binanira.
Chembo nomengo sinzi ngina chefte ananiye kweri. Aho nujya mugore aragoye. Kila mwanya ngo masengesho. Wagiye masengesho, kagoye masengesho. Azi kumasenga gushika ryari. Kana bone nimisikira gendo uzosenga amezi n'amezi usengera ikintu taronkira inyisho. Oya gusenga koko si ntivyari bibi. Ahubwo umugore asenga aho bisa. Ntivyari bibi. Ahubwo igituma yanka tutazi igituma nico mudasigura neza. Oya uko kubasenga sivyo bituma yanka. Oya gusenga arasenga afise objectif wasenga ico kintu. Uyo muntu amurondera. Uyo muntu tuguma tumubwira ngo ni wari giko arasenga. Wamusengera amuzo gusengera byago gushika ryarazo. Oya je nibaza yuko nimba rero wabisengera ni nta kibazo gituma twihebura tworindira wasenga arasenga basenga ngo arabe umugabo mwiza umugabo muto w'urukundo apana umugabo w'injyajya unita asenga ibintu bitumbe eka rero tro agoma asenga karenze urugero ageze usenga byaguhindukanye nta kurenza urugero kuko urumva ujya mudamu arafise icatinya avuga ati nogira ingorane bwa kabiri byo genda ugira kabiri yanka kuhura n'ingorane nk'izo yahuye nazo ahubwo gusa reka tumurindire ntidutere iritarare ntidutere amabuye iritarare. Urabona icyo kibazo tutakivuganye na mugenzi wanje yamufasoni wanje twiyumva ko twakorondera abandi egari hari abagore benshi beza n'abakobwa beza hariya kugatumbi wacu mu ndondera abandi tukurondera umundi mwiza atagorana uyu agoma ngo ari mu masengesho bidahera erega n'isukari yigize ikaba nyinshi irateba kamera nabi tugira ingorane ya diabete n'ibiki allo oninde allo ahantu uri ntiyafasta neza ni Sauda gute Sauda wa alaikum salam bimeze gute ku telefone inkuru nziza yimbarire nta ngorane inkuru nziza none barinda kuyisabira uruhusha sa Zarina aragwaye oya oya narinda bizi rega witonze amira ibinoze sawa sha merci undamukirize umujyango ni bon inkuru nziza umviriza nivyo nariko ndakubwira Zarina yemeye washimishimwe ati umugabo ni nkawe rero niko yamubwiye tu umugabo ndamwemeye sivyo nariko ndakubwira hajya jewe sinari bwihebure kweri kandi kimana ndondera ubundi nawe ucuvuga ngo ndondera ubundi niko yari abagore ribe dore jewe nabonye Zarina abagore ntababona ko ari benshi reka yago ni imana ahubwo wowe imana niyatumye ko mwungana cyo muri ikintu ujya n'umugore mwiza umugore asenga acisha ibintu byose mu mana ashira imbere imana mu masengero namwe muce muvuga ngo turondere ubundi aho twari kugwa kwibuye Jesse ari kubemera kazi mati yampinyisha nziza ariko najewe rero aho rero niba nashaka ubundi okay aho rero kuri iyo nyishuza duce tugenda ndamugurira igitenge ukimushire Zarina ubu nyero igitenge cyo gukenguruka cyo gukenguruka nakujyama ku mazero oya cyo gukenguruka kandi rero n'ubugeni nzoca ndabwihutisha neza cyane kuko jewe n'ukuri ndyamye ni Zarina kandi n'umukobwa wanje narabimubwiye ariko arambwira ati none uwo muntu ntiwumuzana kumukunda kandi je ndizeye ko uzi gucagura neza ntagora yari bayinyisha oya ni uwo muntu asenga ameze kujyana mubonye ntangora nafise n'umukobwa wanje bazohuza ndashimye ko oya vraiment ndashimye oya vraiment aho ntugire
ukuntu wewe wari wakire agacazi kuruzi ariko burya Imana nayo irafise ukuntu igira ibanga ryayo je nashavuye ibidabirenze yego kubera wihewe masengesho rero ni gute ndi mu masengesho nivyo sawa ahubwo aho turaronse umviriza rero tujane tugende ndamucagurira igitenge cyihuta hama ucukimushira cewe mu maguru masha nkarendi nzomuzanira agashakoshi n'ibirato nje kumuraba nce nshiraho n'umunsi akitangura gupera ewe ibanga ridasanzwe ya bashi kuvuna kagende iminsi irasa ni wewe aho uri ngaho ndiko ndateka narinzi ngo uri mu nzu reka ndiko ndateka none kuko bisobangura wewe akanyamuneza mfise ngaha kararenze reka reka eh nashitse hari eh ntangiye kuvuga bimwe twavuganiye yuko uri masengesho gari mu biki nibiki Sauda acara mu telefone acha mubwira zure namba ari Zarina ngo yemeye uti akanyamuneza afise ngaha Zarina ngo aremeye amasengesho yamwishuye mbwira kwanza Rashidi acha byifata mu nda yatwenze n'amagage nayabonye nukuri kwa Mungu reka yategereza natwenze urazi ingene yamaze bisasiri simba ariko yamwankina nanje rero ko bara umutima uretse je ibintu byo yamutaye ko yari yagerageje oya ntiyamutaye ko yaramuhaye naye ahandi je ko ari ibara umviriza rero ubu rero tugiye asha amahera yampaye ahubwo umufuko uruzuye ngaho oye niko neza kwereka ari uzuye siku yashira habona yategerezwa kuryoherwa kubera yamukuziga umuntu yaciye ngo akaranso Zarina umuntu w'umugabo w'ivyamwa na bumoye reka aranso marango akaramfumbati yaryohewe n'ukuri byaboneka neza ko yamukunda cyane akimanisha kubera urazi nanje kinezere nkeneye kubona ujya mugore amaze gushika mu rugo iwe amerewe neza hamwe Imana Zarina senga izi muhe guhura n'ujya mugabo yamutaye amubona ari umugore ameze neza ayagayaga agasa n'ibirenga no kuri yicuza ibyo yasize akoze icyo kinanye nzogisenga Imana ndazi kizonyisha ajya amasengesho nurugi gugurura ijuru urugurura ijuru ukabona neza yuko Imana ikuguriye kandi kunyarukira none rero karibu mu nzu gutama wanje ndakugaburira tugende mu nzu tubivuge neza nako ndashushu twari dusigaye ku bindi byari byari yego karibu gutama karibu umugabo wanje rega sawa ibanga ridasanzwe kazi karakurembeje utambwiye ndagufasha utambwiye ndagufasha amajenga bafise akamaro nyabaki okay inkuru nshasha ndagenda kuzibira mbeko kutavuga ati mbwira unyereke ko ushaka iyo surprise inkuru nshasha waronse umuti umutwe wawe ubu n'umuti gusa none je inkuru nshasha umbwira ngo surprise umbwire yuko waronse umuti ibintu bigiye kudemara bien niho novuga ati ubure nta kindi kintu gikunezera atari umuti wumva mu mutwe none nicyo kintu cyicuza kima ifuraha umunezero ukwiye muri uwo mwanya je gisumba umuti ni byinshi none we kuba niho nyene uri muzima gashareka none je ngano kwisha mu bazima ego wewe na je n'umupfu nitemberera uragomba kumbwira ko mbarana n'umupfu mu Giswahili babita mfu aliye hai
ari uwo numvise yise ngoma yiti mtarajiwa je ndi mufu aliye hai mzimu namaanisha mzimu mzimu kwe ngo na makiri karenda gutera inkuru nziza inezereje apagira rongoye mzee umugore mwiza abereye urugo cyane mvuze kwanje arabona nda kwanza mwiza kandi aturuka ari iwanyu iwacu urubiriza iwanyu hava abasore beza hava n'abagore beza papa mzee Rashidi agira rongoye umugore mwiza afise amataye neza ahagurutse w'amatama meza aseka kabegwa mwiza cyane ngo jese none nkamutamara jese nzi hari ko habaye abagore beza cyane akabigatwe ngo keza nukuri ash mzee Rashidi ubirizi vagabande rindira kwanza mzee Rashidi papa wawe databukwe agira arongoye azana umugore mwiza suvuga umugore mwiza ngo mutamara nawe agira yimara amazi maramazi gute je norama je ikibazo je mfise kuri we kizoba double nene nkamuzeni aracyari muzima ariko tudahenda kubera iki bijya wimbiza kujya umujya nene wewe wamwemereye ko arongo kuzana imvi n'ubwoko hari n'abazikimera ari haba n'abazimera bakiri bato bakiri inkumi cyangwa afise nk'imyaka nka 13 ugasanga afise imvi mukamariya bata ubu nyene muze ko yagira rungu yarose kandi umugore akiri muto umugore mwiza pana babakecuru none wowe uramuzi umugore amaze kumubona umugore mwiza cyo kugira ni gwiza cyo umenya cyo hagurutsa ameze avyibushe kandi atavyibushe cyane mbwa aringaniye kabisa bimubereye nkuru nziza Sharifa none ubu nyine muze yarakanaga nyine mari no mu rubirizi ngo ikuzana umugore washamwe ngo niyashaka kuzana umugore none yabuze nga mu gisagara buze umukimama bibije mama ibi mama mia umviriza sanga bikuje byangombwa bimeze bien bifise uburyo haja agene gukwega abakene bahariya mu rubirizi ngira yabonye havuye mu rubizi havuye y'umusore mwiza abona havuye y'umukwe mwiza avuga ati abakobwa naho nza biva bakwe biza hari abakobwa nabo baba basagura inzira y'ubundi ravuna usanga uko namubonye umugore nuko papa yamumbwiye ewe niko ko ni mwiza kandi nta kosa afise ngarasenga n'umugore yicisha bugufi n'umugore yubaha kwande ho sindari baza ahubwo nayo bage kumubaza izina sindari mugabo kwaboneka n'umugore yitonda yiyubashe afise indero mana sinzi ko ngene bivuga namubonye cyane ko mama wanje sana mama wanje kabisa utanga wiparika ngo afise indero wowe papa ntabesha kumabi usaba imana usange ari umugore mwiza usanze ari babandi bibisizi imwe aha eka ni mwiza kabisa shauri yako ni mwiza byukuri wowe aho nyine nawe urabishigikiye je naryohewe none sindose mama bazi ko kugerera yora ngenda nkasanga arafise abana ho arafise umwana umwe arafise umwana umwe yafise akana kamwe gatoya kagahungu sakana kamwe gusa fuka kiri muto agira mukuru ari iwacu agira mukuru bagire mariage niko menga nibiki nturyohewe mushakanye ko buko katurindire wewe jera giye tuvuga ati bundarose mabwo nzorange nasanga yanyokereje akanyama bampereza agatebe n'icyayi abantu usanga urongoye umugore nk'uyu w'umukene ucyo usanga cyakuzanira sokuru wiwe ukasanga inzu yuzuye abahi umengo nabahindi muri papa nafise amahera yo muri cyaba inzu yuzuye abana ijana amahera mera hari ntibobura ivyo bajya naho bagomba bakarondera aho bajya amayo habo wewe senga imana Maria jigende neza papa umusabire ni nkuri ryoshe bigiye kujyamira numva ndengituye ni waheza rero uraza kuza icyayi kiri ku meza bafise akana kamwe k'agahungu umugore mwiza ntacabaye cybavuga ati gutagata aratagase niyo komega abantu ryoheye bege babaye gute muze nawe dutanga kumuronderera za ntuzeya za mayirungi Zamayirungi we nutsinwe wewe nzarakomeye sawa
turindiye turabe iyo bija sakana kamwe kagahungu ariko ya aya oya koma shetani sivyo koma shetani ibanga ridasanzwe igiteramo Mugisha Movie Company yabateguriye igiteramo cy'akataraboneka cyitiriwe Amahoro Concert igice cya kabiri ikaba kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri Nyamugari Center. Aho ni ku munsi w'irayidi ya mbere yo kubaga, aho naho ni igihe cy'isaha 8. Muri ico giteramo rero mukazoba muri kumwe na cya gihangange c'amareresi n'amakasida mu Burundi, Hassan Asadullah alias Mugisha iri niteka mutewe na rugira genda muzakame mu bihe byose muishimira n'umufasha wiwe Aisha Ali, tutibagiye na wa mukobwa wabo abica bigacika mu makasida y'icyongereza Warda Asadullah. Sivyo gusa, hazoba hariho na wa mwarimu rurangiranwa mu bikorane vya Qur'ani na Biblia Musa Pedaya. Hazobaho amakasida aryoshe cyane, ibibazo n'inyishu n'udukino twinshi, eka n'utuganuke twinshi tudasanzwe. Kwinjira ukuze na mafaranga 3,000 byonyene, umwana muto na mafaranga 2,000 byonyene. Mwese murahawe ikaze, eka nimuze mwese tubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi.